Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bizata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makunguye kuri ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwaramutse abana ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka nkengurukire mwese rero mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Amakuru y'iki gitondo amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye akuba rero ari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira aho tuza kurabira hamwe kubiriko biravugwa bijanye n'igandagurwa ry'umwigeme Chantal Nizigiyimana bivuga ko yoba yaragandaguwe n'umwe mu bakozi b'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Kuri ubu rero amatohoza akaba yatangwe kugira ngo hamenyekane uwo bayagize uruhara muri urwo rupfu rwa Nizigiyimana Chantal umwigeme bivuga ko yoba ngo yari amaze gukora ubugeni nuwo ngo bagombaga kuzobana nyuma y'uko kandi ngo yoba yari yatandukanye n'umusirikare. Rero bikaba byikekwa ko umusirikare yoba ari we yagize uruhara mu igandagurwa ry'uyu mwigeme nk'uko bamwe mu muryango wa Chantal Nizigiyimana babitomora. Ibi rero turaza kubiragaruka ko ku buryo bw'idonido tuze kubibashikiriza byose uko byakabaye. Turaza kandi kunyarukira no muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo turabira hamwe ibiriko birahavugwa mu gihe umugwi wa M23 ubandanya wigarurira ibice bitandukanye. Kuri ubu ngubu biri kuvuga ko Colonel Nanga urongoye ihuriro rya AFC yoba yahawe umugisha na Musenyeri. Byose turaza kubigaruka ko turabira hamwe ese ni yihemvo n'imvano ituma uyu nguyu ahabwa umugisha na Musenyeri. Ese bigaragaza iki? Ese leta ya Kongo yabyakiriye gute? Byose ndetse n'abatavuga rumwe n'uyu mugwi wa M23 babyakiriye bate? Byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kunyarukira mu Burundi n'ubundi kandi turabira hamwe kubijanye n'umugambi Peyage. Tuze kurabira hamwe kubiriko biravugwa muri uyu mugambi aho biri kuvuga ko bamwe mu baturutse mu gihugu ca Djibouti baba baje kurondera ubumenyi mu mugambi Peyage. Byose turaza kubashikiriza ese ibi bigaragaza iki ku ishusho y'u Burundi? Ese niki citezwe kuri uyu mugambi Peyage mu makungu ndetse no muri Afrika muri rusange? Byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Ndagusaba kubanza ufyonde sabone ndetse na partage niba utarafyonda ndetse kandi no kuri karakazogera kugira ngo umwanya cankwe kuri iriya ngengeri kugira ngo umwanya n'umwanya dushize kamakuru kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ngo Rudende ya Isange TV aze aca bashikira umwanya n'umwanya. Reka ro mbakengurukire mu makuru yacu ahakari ku buryo bw'ipfunyapfunyo mu kanya turagaruka ku buryo bw'idonido tugaruke mu makuru yacu kubiriko biravugwa angaha mu Burundi. Umugambi Peyage wakiriye umugwi wabaje tunyarukiye mu Burundi. Reka duhere kuri kubiriko biravugwa mu mugambi Peyage. Umugambi Peyage Burundi wakiriye umugwi wabaje gusuma ubumenyi bavuye mu gihugu ca Djibouti. Umugwi ugizwe n'umushikiranganji w'abakozi hamwe ndetse n'abaserukira urwaruka mu gihugu ca Djibouti rongowe n'umuserukira ishirahamwe OEM mu Burundi Emmanuel Musukara bagendeye umugambi Peyage kuri uyu wa 8 mukakaro uyu mwaka nkuko babishikirije. Bakaba kandi bamenyesheje ko baje kwiyungura ivyiyumviro kuko muri ico gihugu bashaka gushiraho umugambi nk'uwo wo mu Burundi Peyage. Desire Manirakiza umuhuza bikorwa wa Peyage akaba yamenyesheje ko ari iteka ngo kubona abarundi bashobora gukora ibikorwa bishobora gutuma tuba icitegererezo mu makungu. Ibyo ni bimwe mu byo tuma dukora kugeraho kugera aho Peyage ibera karero kugera ku rwego rwa Afrika. Icyo twabibutsa nuko umugambi Peyage ari iheruka
iheruka gukurwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo urwaruka bikaba igiye gutwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye nk'uko amakuru abitomora. Bikaba rero ari ibintu bigaragara ko umugambi Peyaje waje hageze. Reka atunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu Burundi. Murabizi ko umwigeme Chantal Nizigimana yagandaguwe, ariko kuri ubu ngubu rero amatohoza yo kwigandagurwa rya Chantal Nizigimana wakoraga muri Rimikashi wo mu Gikungu akaba yatanguye. Byagenze gute ngo uwo mwigeme w'imyaka 28 ariko aratarataza arondera ubuzima bwiwe bakabuzimanganya izuba riva? Kuwa kabiri igenekerezo rya 24 ruheshi y'umwaka niho bafubana iteka uwo mwigeme wo mu Gikungu ariko muri komine Ntahangwa yishwe arashwe n'uwo bivuga ko yari yambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Imbonesha kure yacu rero yarabatohoreje uko vyagenze. Uwo muhisi tuvuga ni umwigeme yitwa Chantal Nizigimana, yamuka muri komine n'intara ya Bururi aho bita Imugozi, akaba kandi yarasanzwe ari mu Gikungu Hihare kwa muvyara wiwe amutunze kuva mwaka w'2012. Iryo bara ryaguye igenekerezo rya 16 ruheshi umwaka hafi yaho bita ku mazu kwa Buyoya. Uko byagenze nuko abari hafi yaho bavyigana, hafi yaho ngo yari asanzwe aba niho yakorera ibya Rimikashi. Uwo munsi ngo yarazindutse aja mu kazi nk'ibisanzwe, niho ngo haza umuntu yambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi mu masaha yo mu kumutaga amubwira ko ashaka kubikuza amafaranga. Ibyo birahera, niko ngo kumubwira ko ashaka kurungika ayandi mafaranga ariko bojana hirya gatoya ngo ayatoreho. Mu mutima mwiza asanganywe Chantal Nizigimana yemeye ataco yinona. Mu nyuma yaciye amudugana ahantu ruguru yaho nko mu metero 100, aho ni ahantu ibarabara riherera, hari inzira y'ikirundi ica mu murima w'imyumbati. Abavyumvise ngo bumvise inkoho isamirana, bagiye kuraba bahasanga ikiziga, isakoshi ngo isofye ndetse n'agatelefone gatoya mu minwe. Telefone ngo nini uwamurashe yoba yayitwaranye n'amafaranga atazwi igitigiri. Irindi soko ryacu rivuga ko uwo bivuga ko ari umusoda uyoba yaciye atungwa nayo yameze, aca afata imoto ngo aba arahejeje kuzimangana. Twegereye umuryango wa Chantal Nizigimana wari umutunze, muvyara wiwe twari twamuhaye izina rya Nicole, yatubwiye ko yabimenye yumvise itelefone atazi imuhamagara imumenyesha ko yapfuye. Gushika uwo ngo nta nkuru, nta butungane, nta n'uwo mu ntwaro, eka ngo nta makuru namwe bafise kuri uwo yoba yarabahekuye. Ariko umwe muri bavyara be ba Chantal nyene twavuganye ku maziko yatubwiye ko ngo yari yaraye yerekanywe n'umukunzi wiwe mu rusengero. Ibyo ngo byatumye uwo bahora bakundana asanzwe ari umusirikare atavyihanganira agakora iryo bara. Tubajije OPG wo muri zone Gihosha yahashitse igihe iryo bara ryagwa akurikirana iyo dosiye, yatubwiye ko ngo twobaza abajejwe gutanga amakuru mu gipolisi kuko ngo we ataburenganzira afise bwo kwigishura abamenyesha amakuru. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza tumubajije ko uwo musoda ngo yagirizwa icaha yoba yaramenyekanye, yatubwiye ko bigoye kumenya mu gihe atanafashwe, ahubwo ngo we avuga ko n'inkozi z'ikibi zishobora kwambara uwo mwambaro atari agisirikare gusa. Tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu ngubu ibiriko birahavugwa nibi bikurikira.
Muri Kongo umushumba wa Eklesia Katolika yahaye Colonel Nanga umugisha. Perezida w'inama y'abepiskopi ya Katolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Musenyeri Fulgence Muteba Mugaru yahaye umugisha umuyobozi w'ihuriro rya AFC ndetse na M23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Colonel Nanga umushumba wa Diocese Gatolika ya Goma Musenyeri Wiringumbi ndetse no wa Diocese ya Kamina Musenyeri Leonard Kakuji nabo bahaye Nanga umugisha. Musenyeri Muteba na bagenzi be bahuriye Goma kuwa 8 Nyakanga muri misa yo gusabira Floribert Bwana Shwi uherutse kugirwa umuhire na Kiliziya Katolika ndetse no kwimura umurambo wiwe wari uri mwirimbi rya bawujyana mwirimbi rya Papa Saint Joseph ukuwe mu gace ka Nyamuhanga. Bwana Chui wakoraga kuri Gasutamo ku mupaka yiciwe Igoma tariki ya 8 Nyakanga 2007 nyuma yo gushimutwa n'abagizi ba nabi azira kwanga kwakira ruswa yari gutuma yemera ko ibicuruzwa byambutswa mu buryo unyuranyije n'amategeko. Icyo gihe ngo yari afite imyaka 26. Kuri uyu wa 9 Nyakanga Musenyeri Muteba ndetse na bagenzi be n'abayobozi bo muri AFC basuye ahantu hitiriwe Bwana Shui bumva ubuhamya bw'umukecuru w'imyaka 86 wabonye umurambo we ku munsi wiciweho. Aho hantu ngo niho Musenyeri Muteba na bagenzi be bahanye ibiganza na Nanga bamuha umugisha, bigaragaza ko impande zombi zari zishimye. Kuwa 8 Nyakanga Musenyeri Muteba yatangaje ko yishimiye nyine uko yasanze umujyi wa Goma ugenzurwa na AFC ndetse na M23 kuko ngo ikirere cyari kimeze neza cyane. Umuvugizi wa AFC ndetse na M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yashimye ijambo rya Musenyeri Muteba agaragaza ko ibyo yavuze leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'inshuti zayo bihishe isi, ndetse bagaragaza ko ngo batari babyishimiye nk'uko uyu muvugizi wa AFC ndetse na M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yabitangaje. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza muri iki gitondo. Aka kanya tube tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe ko gusa mwibuke gufyonda suivre ndetse na partage na s'abonner niba mutarafyonda, ndetse mukande no kuraga nuri kuri iyo ngengeri kugira ngo mujye mubona notification mu gihe tuba tumaze gushyiraho amakuru kuri imunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isanga TV. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza. Amakuru yacu tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko gusa twabibutsa ko iri ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bigiye bitandukanye.